Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwiba mwanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu aba ari kuvugwa mu butungane aba ari kuvugwa mu mutekano aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho Leta Tabara yemanze ko ifise imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibitero ahantu hose ishatse mu kibanza cyose ishatse ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ikaba yanavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba aho yerekanye ko iriko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ikavuga ko umwanya n'umwanya ishobora gukora ibitero ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera ko leta ya CNDD yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi. Leta Tabara yo nyine ikavuga ko igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ikureho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro ya CNDD imaze igihe kitari gito ifukamye mu nda abanyagihugu. Hari amakuru adahumuriza duhejeje kuronka nyine kuri Leta Tabara yerekana nyine ko Leta Tabara umwanya n'umwanya ishobora gukora ibitero bikomeye cyane ku bibanza bihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi ayo makuru nyine akaba yerekana na ko Leta Tabara iriko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari naho nyine ibintu bikomereye cyane kuko biratangaje kandi biranateye ubwoba kubona Leta Tabara iriko irakorana n'abajejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibishobora gutera ikibazo gikomeye cyane kandi bita byerekana neza ko mu Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane mu bijanye n'umutekano kuko muri no minsi hari imyidogo ikomeye cyane mu basoda ariko iyo myidogo ikaba yarakomotse nyine ku kuba Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ararungika abasoda muri Kongo bakajya gupfira yowe akaronka amadolari menshi cyane aho Leta Tabara yaba nyine igiye kwinjirira igakora ibara ngaha mu gihugu cy'u Burundi ikoranye na bamwe nyine mu bagize inzego z'umutekano bijujutira Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga ko yahemukiye igihugu n'umugambwe. Ibi byose nyine bikaba ari ibintu biriko birategurwa mu mpisho ikomeye cyane. Leta Tabara yo nyine ikavuga ko umwanya n'umwanya ishobora gukora akantu gahambaye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi dore yo kwivuga ko ariyo ifise imbaraga n'ubushobozi bwo gukuraho CNDD mu gihe abanyagihugu bananiwe kuyikuraho kuko nta munyagihugu n'umwe avuga ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ushikirije icyumviro gitandukanye n'ica CNDD urafatwa ugapfungwa abandi bakanyuruzwa ku murango izuba riva abandi bakagandagurwa. Ibyo nyine Leta Tabara ikavuga ko itabishaka kandi ko itakibyihanganiye ariyo mpamvu igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ize ikureho intwaro iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Leta Tabara kandi ikaba yishwe intwazangabo zibiri zayo zagirizwa ko zakoranaga n'igisoda cy'u Burundi bakaba nyine bagandaguwe bavuga ko nyine bariko barakorana n'inzego z'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakaba bajyanaga amakuru mu Burundi akaba ariho bishwe nyine nabyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru tuze no kubabwira ko Leta Tabara yavuguruje raporo ya ONU ivuga ko Leta Tabara yacitse intege kandi ko yataye ibirindiro byayo yahoragamo kubera ko yasumbirijwe n'abasoda b'u Burundi. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba Leta Tabara nyine no kwivuga ko itigeze iva mu birindiro byayo kandi ikavuga ko yishe abasoda benshi b'u Burundi bakaba barahebye kurwana nayo akaba ariyo mpamvu nyine nayo iriko irisuganya kugira ngo ize gutera u Burundi amaze ikureho ubutegetsi bubi buhari. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'amakuru wowe ubusabwa nta kindi niba wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi y'uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umwe mu bishwe ni komisariya yari ajejwe ibijanye n'ibikorwa bya gisirikare. Leta Tabara yishe abahora bayirwanira bavuga ko nyine bariko baragambanira umuhari nyine witwaje ibigwanisho uvuga ko ushaka guhindura intwaro mu Burundi. Leta Tabara intwazangabo zibiri zishwe zihorwa guhemukira no gucudika n'umwansi. Umwe mu bishwe ni komisariya yari ajejwe ibijanye n'ibikorwa bya gisirikare hamwe n'inyigisho za gisirikare mu muhari Leta Tabara.
bamwita komisariya wa gatatu muri uwo murwi witwaje ibigwanisho. Uwa kabiri yishwe bamwita komisariya wa kane, yari komisariya ajejwe ububiko, uburaro, ukunguruza hamwe no kugaburira abagwanyi. Izo ntwazangabo zibiri z'uwo mugwi ufise ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zariko zirategura kujabukana mu Burundi bamwe mu bagwanyi kugira ngo bazoce bishikana nk'uko bari babipfunditse n'ibiro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nicolas Niyukuri batazira Gisiga komisariya nimero ya gatatu hamwe na Reveriyano komisariya nimero ya kane bishwe n'urwego rwa gisirikare rwo hejuru rw'umugwi uhananira intwaro ishingiye ku mategeko Red Tabara haraheze amezi makeya. Itorokanirizo ry'amakuru Remande ryaronse amakuru avuga ko imbere y'uko bishwa abo basirikare babiri bo ku rwego rw'intwazangabo bari bamaze igihe bavugana n'urwego rw'iperereza rw'u Burundi bahujwe n'userukira Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo afise icyicaro i Kinshasa General de Brigade Agricole Mwamba Ntirampeba. Ubu nawe yatangiye kuvugana n'izo ntwazangabo zibiri za Red Tabara bahujwe n'urwego rw'igendereza rwa kimwe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Mu matohoza yacu twaramenye ko ibyo biganiro byari bifise intumbero kujana mu Burundi bamwe mu barwanyi ba Red Tabara bari kuba barongowe na Nicolas Niyukuri batazira Gisiga, hanyuma hagaca bishikana ku nzego z'igihugu nyine aho bari kuba bahemukiye umuhari ku buryo bukomeye cyane, nawe nyine ukaba wahisemo kubagandagura. Ntiturashobora kuronka General de Brigade Agricole Mwamba Ntirampeba kugira agire ico abivuzeko. Ku ruhande rwa Red Tabara ntibemeza kandi ntibahakana igandagurwa rya Nicolas Niyukuri batazira Gisiga hamwe na Reveriyano, umwe mu barongoye abandi mu gisirikare co mu rwi urwanya leta y'u Burundi. Yatubwiye gusa ko izo ntwazangabo zibiri zakoze amakosa hanyuma zirarenguzwa zirisigura mu nyuma zica zicirwa urubanza hisunzwe amategeko n'amabwiriza agenga abagwanyi ba Red Tabara. Muri iyi myaka umuhari Red Tabara warasimbataje cyane gisata cawo c'iperereza harimwo n'ibijanye no gusuma urusaku. Mu matohoza itorokanirizo ry'amakuru Remande ryasanze hari imitego myinshi yatezwe n'inzego z'iperereza mu Burundi no mu karere yasambuwe n'uwo muhari usigaye uvugwa mu biganiro nka byose bijanye n'amagume azingamitse u Burundi. Akarero ka hafi na nkako ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 Munyonyo 2023 igihe umugambwe CNFD watanguza ku mugaragaro indwi wahariye intwari. Uwo munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye n'inama nkuru y'inararibonye y'uwo mugambwe uri ku butegetsi yavuze ko Red Tabara iri mu migwi yatsinzwe muri kahise ko rero ubu atacotera ubwoba abarundi. Ibyo nyine yabivuze ariko araremesha abarundi abereka ko Red Tabara yatsinzwe ko atangufu igifise, ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko Red Tabara ihari kandi ifise imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibitero aho ishatse ngaha mu gihugu c'u Burundi ifashijwe na bamwe nyine mu ndongozi z'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iminsi ibiri imbere y'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe nyine yari yavuze bijanye n'umuhari Red Tabara mu ijambo yashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 Munyonyo. Felix Antoine Tshisekedi yariko aravuga ibihugu bibiri byo mu karere bafitaniye imigenderanire ya gisirikare n'iyiperereza. Uwo munsi yavuze ati igisirikare ca Kongo kirakorera hamwe n'igisirikare ca Uganda mu kugwanya umugwi w'iterabwoba ADF, hanyuma kigakorana n'igisirikare c'u Burundi mu kurandurana n'imizi abagwanyi ba Red Tabara. Indwi zitatu imbere yaho hari kuwa 26 Gitugudu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yahamagariye abagwanyi ba Red Tabara bavyipfuza gutahuka mu gihugu bakakwa ibigwanisho bagaca basubizwa mu buzima busanzwe, abandi nabo bakitaba ubutungane. Uwo munsi yari yakiriye indongozi z'ishirahamwe ry'abanyaburaya European Institute of Peace, yavuze ko ririko rirabafasha kugira ngo bakureho Red Tabara. Ico gihe uwo murwi uheruka kwica intwazangabo zawo zibiri
uzihora guhemuka no gucudika n'umwanzi wagirije umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwiteza utunyoni kandi azi neza ko utigeze uhengeshanya gusaba ko haba ibiganiro bifise intumbero yo gutunganya amatora yo ku mugaragaro akwije ibyangombwa kandi adakumira nk'uko nyine byagiye bigaragara. Ibyo ngibyo akaba ari byo Red Tabara irwanira kandi ihora ishaka, ariko igitangaje nyine ni uko leta itagira ico ibikoraho kugira ngo ihindure ibyo bintu. Red Tabara iba yagaragaje ko hari ikibazo gikomeye cyane. Red Tabara ivuga ko bayibeshera idasumbirijwe. Mu gihe icegeranyo c'abahinga ba ONU kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuga ko imirwi y'abarundi ibiri ifise ibirindiro muri ico gihugu ariyo FNL na Red Tabara yahisemwo guhungira mu bumanuko bwa Kivu y'Epfo kubera ko yari isungerejwe n'abasirikare b'u Burundi bafatikanije n'aba Kongo. Umurwi witwaje ibigwanisho Red Tabara umenyesha ko wagumye mu kubirindiro wamwemo kandi ko witeguriye kwivuna abashobora kuwutera. Mu itangazo wasohoye kuri uyu wa mbere, uwo murwi usigura ko utasungerejwe na gato n'igisirikare c'u Burundi ngo ahubwo ico gisirikare carahebye kurwana nawo kubera ko catakaje abasirikare benshi igihe batana mu mirwe mu ntambara zabahuje ubwa nyuma. Muri iryo tangazo nyine umurwi Red Tabara uributsa ko abo bahinga ba ONU banditse kandi ko hari amasoko menshi yagumye avuga ko imirwi yatwirwaneho na Red Tabara yagize urunani. Iyo mirwi ibiri ngo ikaba isa nuko yoba ishigikiwe n'u Rwanda kandi ikaba ishobora kuba icuditse na M23. Red Tabara ikamenyesha ko ibyo byavuzwe ko ari ibikinyoma cambaye ubusa kandi ko batabyitayeho na gatoya. Umurwi witwaje ibigwanisho Red Tabara ubwira abahinga ba ONU ko amasoko yabahaye amakuru ateye amakenga kandi ko babikoreye ko muri kazoza kugira ngo ibyegeranyo byabo byizerwe bishobora kuba bibi cyane kuko nyine ntago bari gutanga amakuru yizewe. Twari twababwiye nyine ko Red Tabara ifise abagwanyi bakomeye cyane kandi ifise abariko barakorana nayo bari mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Red Tabara yemeza ko iriko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi ikavuga ko yiteguriye gukora ibitero bikomeye cyane mu bibanza bihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose nyine Red Tabara ikabivuga ifatiye ko CNDD yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi kandi bikaboneka ko mu Burundi atamwidegembyo uhari kandi ko nusikirije ibyumviro byiwe bitandukanye n'ibya CNDD abizira. Ariyo mpamvu Red Tabara ivuga ko ifatikanije na bamwe nyine mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi babona akarenganyo gakomeye cyane kariko karakorerwa abarundi, igiye gukora ibitero bihambaye cyane ku butaka bw'u Burundi kandi akaba ari ibitero bishobora gusiga bisambuye ubutegetsi bwa CNDD, ubutegetsi bumaze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abanyagihugu. Muri ino minsi mu gihugu harimo ikibazo gikomeye cyane, harimo icyuka kibi cyane kiriko kirakomoka mu gisoda, aho igisoda kivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye cyane afata abasoda akabarungika muri Kongo gupfira mu ntambara itazigera igira ico imarira umurundi n'umwe, mu gihe we abandanya kuronka amafaranga menshi cyane, aho umusoda umwe amuronkaho ibihumbi 5 by'amadolari. Ariko igitangaje kandi kinateye isoni nuko umuryango waburiye wabo muri iyo ntambara ataco uhabwa kandi ko n'abariko bararwanayo ataco bariko barahabwa. Byose nyine akaba ari imyidogo iri mu gisirikare yerekana ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa, kuko abasoda baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe abadugiriza umushahara bari bazi ko abakunda kandi bari bazi ko nyine agiye gufatanya nabo, ariko mu nyuma babonye bihindutse cyane. Babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye atabadugirije umushahara kubera ko nyine abakunze, ahubwo ko yagiraga ngo abanumye kuri dosiye yari iriko iravugwa cyane muri iyo minsi ya General Arengeme Bunyoni, bakavuga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye atabakunda kandi bavuga ko byanze bikunze nabo nyine bagiye guhaguruka bakamurwanya niba adahagaritse kugumya kurungika abana b'u Burundi muri Kongo ngo bajye gupfirayo, mu gihe we agumya kwironyera amadolari y'umurengera mwinshi cyane. Hari amakuru atandukanye turi buze kubashikiriza ari kuvugwa nyine ku biriko birabera muri Kongo, aho M23 ivuga ko
leta y'u Burundi nitagira icyo ikora kugira ngo ihagarike abasoda bayo bari kuza kurwana nayo ishobora gukora impinduka zikomeye cyane, ibitero bikava muri Kongo bikimukira mu Burundi. Ayo makuru nyine tukaba turi buze kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma ico wowe usabwa nta kindi ni ukucyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.